turabahaye kaze ku bakunzi ba Kwizera 90 TV. Turabahaye kaze mwebwe mwama mudukurikirana kuri uno munsi. Turabahaye kaze mu biganiro byacu. Uno munsi n'umunsi wa Mungu, twongera kandi guterana hamwe kugira ngo abakozi b'Imana babandanye kuduhanura babicishije mu ijambo ry'Imana. Uno munsi rero turi kumwe na Pasiteri Revera Pasiteri wacu yamaze gushika hano muri studio, niwe agiye kudushikiriza ijambo ry'Imana kuri uno mugoroba. Uno munsi rero katugusabe ugire share kuba uri kuradukurikirana kuri Facebook live canke ukawe kuradukurikirana kuri YouTube. Eka tugusabe ubandanye kugira share kugira ngo ubutumwa bubandanye gushika kuri benshi, ijambo ry'Imana ribandanye gushika kuri benshi. Tugeze mu gihe c'iherezo, tugeze mu gihe atari cyo gusamara, tugeze mu gihe cyo kwitahura uwo turiwe, tukitahura turi mu biki, turi gutera tujahe. Hatinze rero reka tubanze tumuhe Pasiteri wacu, Revera Pasiteri wacu abanze abaramutse. Karibu. Turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana. Turabaramukije rwose, amahoro y'Imana mwebwe mwese aho muri hose, Imana ibagirire neza. Hanyuma turabakunda, turabifuriza amahoro y'Imana, ni naco gituma tubakunda kugira ngo tuze kuba yagisha iby'ijambo ry'Imana. Hanyuma Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Pasiteri wacu arahejeje kuturamutsa, aratwifurije ibihe byiza kandi yatubwiye yuko adukunda. Ni nayo mpamvu yama ashika hano muri studio yacu kugira ngo adushikirize impanuro zitandukanye biciye mu ijambo ry'Imana. Eka rero tugusaba wewe uri kuradukurikirana ubandanye kugira share kuri Facebook live canke kuri YouTube kugira ngo ibiganiro bibandanye gushika kuri benshi kandi kugira ngo ijambo ry'Imana ribandanye gushika kuri benshi. Inyuma y'aka karuhuko turashobora kuca tugaruka hano muri studio kugira ngo tubandanye n'ibiganiro byacu, kugira ngo Pasiteri wacu abandanye kudushikiriza ijambo ry'Imana. Kwizera 90 TV iragushikiriza ibiganiro bitandukanye, inyigisho z'ugwaruka gwerekana impano zitandukanye kugira uzisangire n'abandi. Kwizera 90 TV irigisha abana ibintu bitandukanye. Kwizera 90 TV turagushikiriza utugenegene eka n'ijambo ry'Imana ku bwinshi. Kwiragiza ibiganiro vya Kwizera 90 TV mu nshuti n'abagenzi. Kwizera 90 TV, Kwizera 90 TV iraguha n'umwanya kugira ngo utange impanuro kugwaruka tutaravye aho uherereye. Kwizera 90 TV makes life better. Turaguhaye kaze kandi mu biganiro byacu, turaguhaye kaze muri studio Kwizera 90 TV niyo muriko murakurikirana kuri uno mwanya. Ubwo rero muri kano kanya tubasabe musubire mugire share kandi kuri Facebook live canke kuri YouTube bivanye naho muriko muradukurikirana. Tubifurize kandi kigoroba ciza canke igitondo ciza bivanye naho uriko uradukurikirana uherereye. Ubwo rero ubu ni wa mwanya Revera Pasiteri wacu agiye kutuyagira biciye mu ijambo ry'Imana. Turaguhaye kaze Revera Pasiteri wacu, bandanya kuganira n'abariko baradukurikirana hano kuri Kwizera 90 TV. Karibu. Haleluya. Reka mbere ya byose dusenga Imana nyene icubahiro se umwami wacu Yesu Kristo. Dusenga Imana yo mu ijuru mbere yo gutangura kwacu. Mana nyene amahoro se umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe uyu mwanya zisaha mu izina rya Yesu Kristo. Turanezerewe cyane umwanya nk'uyu Mana wo kuba muri aka kanya kwibuka ko hari bene data
bakwiye kugaburirwa, kwibuka ko hari bene data bakwiye gusangizwa ijambo ry'Imana. Ibyo byose mwami tubibona ko ari binini cyane. Hanyuma kubw'ibyo mwami, kuba utugirira ubuntu ukatwongera iminsi kubaho, iminsi amasaha tutaba tuzi yuko tuyabona, hanyuma kubw'ibakwe tukayaronka tukayabona. Mana yacu iminsi igakugwa mu wundi, Mana yacu umurango umugoroba ugakugwa mu yundi migoroba, ukazanwa mu migoroba yo tubona. Ibyo byose ntitwobura gushima Imana. Hanyuma kubw'ibyo mwami dusabye kugira ngo imbaraga mbi zose muri uko kumva ijambo ryawe, muri uko kuryiga mwami, bigire ico mu izina rya Yesu Kristo turasabye kugira ngo bigire ico bitumarira. Imbaraga mbi z'umwasi zose mwami ntizigire ikibanza hano hantu, kugira ngo ijambo ryawe mwami rigire ico ritumarira, rigire ico ritwungura, rigire ico ritwibutsa. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye kugira ngo uyu mwanya mwami twishize mwami Imana yacu mu rusitiro rwawe. Turasabye kugira ngo marayika wawe Mana abambi hema hejuru yacu, abantu bawe, shengero ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ugiye kumva wese mwami yumve atahure kandi agumye. Mwami ndakwinginze kugira ngo ubibemwo, kuko mwami aho utari mu izina rya Yesu Kristo nta kintu gishoboka, ariko aho uri byose bigenda neza. Ndakwinginze kugira ngo ube hafi yacu mwami, caha imiyaga yose y'ikuzimu, caha imiyaga yose yo mu kirere, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga mbi zose, imyuka mibi yose, mu izina rya Yesu iburi kibanza hano hantu, maze dushagaze mu muco wawe. Urakoze kuri byose kandi kugiye kubikora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mwanya ijambo tugiye kuyaga, tugiye kuyaga ku ijambo rivuga ngo ku mazi amara inyota. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 55 murongo waho wa mbere. Yemwe abafise inyota nimuze ku mazi, kandi n'undafise amahera nawe naze. Nimuze mugure murye, mugure vino n'amata mudatanze amahera canke ibiguzi. Niki gituma mutanga amahera kugura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugira umwete wo kunyumvira, niho muzorya ibyiza, ubugingo bwanyu bunezererwe ugushashagira. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Nuko iri jambo riratubwiye ngo tuze tunywe ku mazi, tuze tunywe tujye, tudatanze amahera, tudatanze ibiguzi, tunywe amata tudatanze amahera. Imana yashimwe. Uyu ni Yesaya ariko abwira ubwoko bw'Abisirayeli, abubwira ngo buze ku mazi, ntiburondere ibindi bintu, ntiburondere ibindi bidakwiye bidahaza, ariko baze ku mazi. Ayo mazi nayo ni Yesu. Yesu niwe atanga amazi, niwe mazi y'ubugingo. We yahaye ngo ntazosubira kugira inyota namba. Imana yacu itugirire neza. Ati rero nimuze ku mazi, yemwe abafise inyota,
nimuze ku mazi, muze munywe, muze murye mudatanze ibiguzi. Ni kubera iki mugenda kugura ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, kugira ngo niho muzojya ibyiza, ubugingo bwanyu bunezererwe umubyibuho. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ni ukuvuga ngo ayo mazi ni Yesu Kristo, ayo mazi n'amajambo yiwe atanga, ayo mazi ni amara inyota, amazi amara inzara. Imana yacu itugire neza. Rero ati ngo ku mazi munywe, mujye, munywa amata mudatanze ibiguzi. Abantu bagerageza kugenda kugura amazi yo mu isi bagatanga amahera. Amahera nuko akabagora kuyaronka, bakagura indya bagatanga amahera kuzironka. Ariko aravuga ngo muze atamahera mufise, muze mubironke ku buntu, muze mugure murye, muze mugure munywe, kugira ngo ubugingo bwanyu bunezerererwe umubyibuho. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Yemwe abafise inyota nimuze ku mazi, kandi abadafise amahera, udafise amahera nawe naze. Udafise amahera nawe araza, urya atagira amahera nawe araza. Ariko babandi bagura amazi y'isi, babandi bagura indya z'isi, babandi bagomba ibihaza umubiri mw'isi, iyo baza kubigura ni ukuvuga ngo batanga amahera. Iyo baza kubigura bategerezwa kuba bafise icyo batanga kuri nyene kubigira. Ariko igihe batabyo bafise, igihe badafise icyo batanga, ni ukuvuga ko ntibashobora kuronka amazi bagiye kuyagura, ntibashobora kuronka ayo mata badafise amahera, ntibashobora kuronka indya badafise amahera. Ariko wewe aravuga ati nujya adafise amahera, nujya adafise amahera nawe naze agure, anywe, ajye, agura amata. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Hanyuma kugura amata no gutanga, no kuja kuri we, no kwitanga, gutanga umubiri wawe kuri we, no gukwishikana imbere yiwe, ukakwakira, ukaba uwiwe, hanyuma ukagira ko ukaronka uburuhukiro, ukaronka kuruhuka, ukaronka guhaga, ukaronka gushira inyota. Imana yacu ihabwe icubahiro. Aravuga ngo niki gituma mugura ibitari byo kurya nyakuri? Niki gituma mugura ibidahaza? Niki? Mugira umwete wo kunyumvira, niho muzojya ibyiza. Imana yacu itugire neza. Rero mwagize inyota yo kumva, mukumvira amajambo yiwe atanga, amajambo avuga, amajambo abaha, hanyuma hazokurikirwa no kunezerwa, hazokurikirwa n'ubugingo bwanyu kunezererwa mu byibuho. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Abantu bagerageza gukora bagira ngo barabe ibyo haza umubiri, bagira ngo barabe ibyo mara inyota. Ariko hano aravuga ngo kuki mwabandanya gukora, mugakorera ibitabahaza, mugakorera ibishira, mugakorera ibiyoka,
naho mubikorera, naho mubironka, aravuga ati ivyo birayoka, birayoka. None rero nta mpamvu zotuma mubandanya gukorera ibiyoka, ibihera, mukorera ibishira, ahubwo nimuze kuri jewe, hanyuma mugure, hanyuma muronke ibidashobora guhera, ibigumaho, ibihaza ubugingo bwanyu bukishima, ivyama bituma muhaze, ivyama bituma munezerewe. Imana yacu, ivyama bituma umubiri wanyu unezererewe, ubugingo bwanyu bunezererewe, umuvyibuho. Imana yacu shimwe. Amen. 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 Hanyuma aravuga kuri mugire umwete. Hepfo gato ya kabiri, niki gituma mutanga amahera kugura ibidahaza, ibitari ibyo kurya nyakuri? Niki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, niho muzorya ibyiza, ubugingo bwanyu bunezerererwe ibishashagira. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Yavuze ati mutege amatwi, muze kuri jewe, munyumve, niho muzogira, niho ubugingo bwanyu buzobaho, nanje nzosezerana namwe isezerano ritazohera, niryo mbabazi Dawidi yasezeranijwe zitazovaho. Ubwo bugingo, ayo mazi, ayo mata, nukuvuga muyakura hehe? Aza gute? Umwanya wo kumvira, umwanya wo kumwumvira, umwanya wo kwemera amajambo avuga, umwanya wo kwemera inama. Hanyuma hazokurikirwa no kuvyibuha, hazovyibukurikirwa no gushira inyota, hazokurikirwa no kuronka amata, hazokurikirwa no kuronka amazi, hazokurikirwa no kunezererwa. Ivyo vyose kubironka ku buntu, udatanze amahera. Imana yacu ihabwa icubahiro. Nuba ngo mbere mwatanga amahera, mbere mwaronka amata ku mahera, mwaronka amazi ku mahera, mwaronka injya ku mahera, ariko niwaza kuriwe uzoronka amazi udafise amahera, udatanze amahera. Uzoronka amata udatanze amahera, uzoronka injya udatanze amahera. Imana yacu itugirire neza. Amen. Ijambo ryiwe, ijambo atanga rimara inyota. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. 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 Avuga ngo niwe riba rimara inyota. Yesu niwe riba rimara inyota. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. 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 Turabe, yaravuze ati ahigwa abafite inzara n'inyota. Matayo 5:6 ati hahigwa abafise inzara n'inyota. Iyo nzara n'inyota nayo ni iyihe? Vyo kugororoka, ivyo kugororoka, ivyo gukiranuka. Imana yacu hanyuma yaho abo bazoba bahagaze mu kunezererwa umuvyibuho, kuko Yesu azoza kubana nabo ahari inyota iveho,
ahari inzara iveho. Imana yacu itugirire neza, habeho guhera inyota, habeho guhera inzara. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Yohana gatandatu mirongo ibiri n'indwi yaravuze ati nimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho. Ibyo kurya biyoka, mukorere ibyo kurya bihoraho, bizana ubugingo budashira. Nibyo umwana w'umuntu azobaha, nibyo umwana w'umuntu azobaha, kuko ari we Imana Data yashizweho ikimenyetso. Imana yacu yabwe icyubahiro. Amen. Iri jambo ngo ntimukorere ibyo kurya biyoka, ariko ngo mukorere ibyo kurya bihaza. Imana yacu ibyo kurya bihoraho. Abantu benshi bagerageza gukorera ibyo kurya biyoka, bagerageza gukorera ibyo kurya bidahoraho, ariko aravuga ngo ntimukorere ibyo kurya biyoka, ariko mukorere ibyo kurya bihoraho. Abantu bagerageza gukorera ibyo kurya biyoka, bagerageza kurondera ubutunzi, ibintu byinshi barondanya, ariko bikaba bidafise umuremo n'igihe. Ariko aravuga ngo ibyo byose kubikorera byari bikenewe, ariko hari ibindi byo bidahera, hari ibindi byo bitayoka, hari ibindi byo vyamaho, hari ibindi bishobora gufata ubugingo bukanezerwa. Imana yacu itugirire neza. Amen. Hari aho yababwiye ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza. 35 Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ndahazogira inyota namba. Ariko ntazogira inyota namba, ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwanyizera. Nuko yari karavuga ibijanye nuko abagira umwanya wo kumwizera, abagira ishaka ryo kumwizera, inyota ntibazoyigira. Inyota y'ivyisi ntabwo bazoyigira, ntibazogira inyota, ntibazosonza na gatoya. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Ajya anye ati umutsima, avuga ko ngo umutsima, uwo mutsima nawo nuwuhe? Some 3:3 aravuga ngo kandi umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru, ugaha abari mu isi ubugingo. Umutsima wo mu ijuru ngo kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru, ugaha abari mu isi ubugingo. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Umutsima numanuka uva mu ijuru, ugaha abari mu isi ubugingo.
umutsima umanuka uva mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo, nawo ni Yesu. hanyuma umuriye ko Yesu ntazogira inyota ukundi. umuriye ko, umusogongeye ko, akamenya ibyiwe, akamenya kugira neza, akamenya imbabazi ziwe, akizera imbabazi ziwe, nta yindi nyota azoshobora kugira ukundi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Imana yacu ihabwe icyubahiro. uze kuri Yesu, umwizere, umwemere, wemere amajambo yiwe, wemere imbabazi, wemere ubushobozi, wemere ububasha, hanyuma ntuzoshobora kugira inyota ukundi, ntuzoshobora kugira inzara ukundi. Imana yacu itugire neza. Amen. Amen. 37 kuri 37 Yohana 7:37-38. Imana yacu yahabwa icyubahiro. turacari ku ijambo ryo guhera inyota, kunywa amazi amara y'ubugingo, amara inyota, kunywa amazi amara inyota y'ubugingo, amara inyota. Imana yacu yahabwa icyubahiro. hanyuma 37 nuko avuga ngo inzuzi z'ubugingo, nuko ku munsi werukira iyindi minsi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe, naze kuri jewe anywe. Yesu niwe mara inyota. ugiye kuri we inyota irahera, ugiye kuri we inzara irahera, ugiye kuri we uraronka amata, ugiye kuri we uraronka indya, ugiye kuri we uraronka amazi. nta nyota yindi uzoshobora kugira, nta nyota y'amazi uzoshobora kugira, nta nyota y'amata uzoshobora kugira, nta nyota y'indya uzoshobora kugira, inzara tuzoyigira. Imana yacu itugire neza. nuko ku munsi uherukira yindi minsi mikuru, niwo munsi uruta iyindi, Yesu arahagarara arasemerera ati, namba hari ufise inyota naze kuri jewe anywe, unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba ziva mu nda yiwe nk'uko ibyanditswe bivuga. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. unyizera ntazoshobora kugira inyota ukundi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. aravuga ngo namba hari ufise inyota, namba hari ufise inyota aze kuri jewe. aravuga ngo niyaza inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba mu nda yiwe. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Navuga ngo zimaze gutemba inzuzi z'ubugingo, inyota irihe? mbega inzara irihe? inyota y'amata irihe? nimuze kuri jewe. hanyuma inama, none wewe kwaya majambo yumva gute? urifuza kuja kuri Yesu kuko ari we amara inyota? wamaze kumenya ko amara inyota? none nimba wamaze kumenya ko amara inyota,
wumva wofata umwanzuro wo kuja kuri we kugira ngo akumare inyota, ntusubire kugira inyota ukundi, ntusubire kuja kwiriba ukundi kuvoma amazi yo mu isi ahera, indya zo mu isi ziyoka. Wumva ufise umwanzuro canke nturawufata, ariko ikiriho byari bikeneye ngo uwufate, kubera yavuze yuko umwizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba muri we, nazosobora kongera kugira inyota ukundi. Uragomba kutagira inyota ukundi, uragomba kuva mu nyota y'ivyisi, uragomba kutabandanya kubana inzara y'ivyo mu isi. Egera Yesu Kristo akumare inyota, egera Yesu Kristo wumvire amajambo yiwe, wumvire impanuro ziwe atanga, impanuro ziva mu ijambo ryiwe. Iyo byose bishobora kukumara inyota y'ivyisi. Amazi yo mu isi ntuzosubira kuyirukira, kubera yuko Yesu azokumara inyota. Yashaka kuvuga ngo hari igihe abantu bakurikira bakagenda bamukurikira kubera yuko babona imitsima, bakagenda bamukurikira kubera ko babona ashobora kubaha ibyo barya ibyo banywa. Mugabo aravuga ati nubwo bimeze uko, hari n'ibindi bikenewe. Izo njya mukurikira, ayo mazi mukurikira, ibyo binyobwa mukurikira, icy'ingenzi nuko munkurikira, nuko mushira umutima kuri jewe, nimushira umutima kuvyo ndabaha canke muronka, ahubwo mwoshira umutima kuri jewe no ku majambo mvuga, iyo nyota izohera. Umaze kwakira Yesu Kristo, inyota irahera. Bantu batafise Yesu Kristo yibaza byogenda gute, azoronka ikimara inyota gute, azoronka ikimumara inzara gute, ariko bivanye no kubera yuko atashobokerwa kugira ibakwe ryo kumenya Yesu Kristo ngo amwegere, ngo yegere amajambo yiwe, inyota ibandanya kuba nyinshi kandi abandanya kubura umutekano. None ikiriho, wamaze gusigukirwa ko Yesu ahamagara nguze kuri we, ugura amazi, ugura indya, ugura amata, udatanze ikiguzi, woshobora kuza kuri Yesu ukamwegera akaguha inama, hanyuma inama aguha n'aya majambo yiwe. Imana yacu yabwe icubahiro. Amen. Amen. Nuko ngo inzuzi z'ubugingo zizotemba mu nda yiwe. Arabuza ngo ntimukorere ibiyoka. Ibiyoka abantu barabikorera, ugakora ugatama, ukaronka, ahari bikagwira, ariko igihe gitoya utamenya birashobora guhera, birashobora kuyoka. Ariko wakira amajambo y'Imana, wakira amajambo ya Yesu, uyagumya, abagumije Yesu, nukuvuga ngo abagumije amazi, abagumije amata, abagumije indya, kubera yuko nta nyota yindi azosobora kugira y'ivyo mu isi. Abenshi bagira inyota y'ivyo mu isi, bagira inzara y'ivyo mu isi, kubera yuko ntibagiriwe ibakwe ryo kumenya Yesu Kristo ko ari we amara inyota. Ngwino rero kuri Yesu akumara inyota. Igihe uri umukobwa ufise inyota, igihe uri umusore ufise inyota, igihe uri umugabo ufise inyota, igihe uri umugore urafise inyota, ariko ikiriho cyose ushobora gukora
nuko wowe kwegera Yesu Kristo akakumara inyota, amajambo yiwe wakira akumara inyota, noneho araguhaza ubugingo bukishima. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Ingo ku mazi udatanze amahera, ingo ku mazi, ingo kugura indya udatanze amahera, reka kugura ibidahaza aribyo byo mu isi bigira igihe gito, bishobora no kuyoka, bishobora no kugwira, hanyuma igihe gitoya bikongera bikanayoka. Ariko kuri Yesu ngo birahaza kandi ntibiyoka. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Amen. Ngira ijambo ry'Imana, ni waba uriho woshobora kuza ukaba ukibona ugifise inyota y'ibyo mu isi. Abantu birukira ibyo mu isi, abantu bakiruka kuyaka kabira, ibije byose byadutse bakavyirukira. Iyo ni inyota y'ibyo mu isi, kandi ntibyigera bishobora kubabyibusha ubugingo bwabo, ahubwo byica imitima yabo n'ubugingo bwabo bukanamba. Nuko rero waje kuri Yesu, ibindi byose wirukira kabira kuya ubirondera, nuko ugira umutima utuje kuko uri muri Yesu. Hanyuma bize ibindi byose bishobora kuza ari bya kabiri canke biri ku ruhande, ariko Yesu ari we wagize uwa mbere. Byose birashobora kuza neza, hanyuma kandi bigahaza ubugingo kandi bikabyibusha n'umubiri. Imana yacu itugirire neza. Amen. Amen. Iri jambo ry'Imana tugombye kuyaga kuno mugoroba, ijambo rivuga ngo abadafise mwebwe muze kunywa ku mazi y'ubugingo mudatanze amahera. Ingo ku mazi. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Haleluya. Amen. Ingo ku mazi amara inyota. Amazi amara inyota ni Yesu. Mwumvise ko yavuze ngo unyizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizokwama zitemba muri we z'ubugingo. Imana yacu yahabwe icubahiro. Amen. Rero ingo ku mazi amara inyota, mugure munywe mudatanze amahera. Nimubandanye kuba mucirukira ibindi biyoka abantu bakorera bagatama, ariko bikaba byoyoka mu kanya gatoya. Imana yacu yabicubara, kuko ibyo abantu bose benshi birukira mu isi usanga biboneka nk'ibinyakamaro imbere yabo, ariko ntibamenya, bizira umwanya muto kandi bikagendera n'uwundi mwanya. Muribuka ko mu minsi yashize twigeze kuganira kuri wa mutunzi, wa wundi yari igifu, hanyuma aravuga ati ndagira gute ko ntafise aho guhunika ibintu byanje. Hanyuma akironka gifata umwanzuro wo kuronka uko abigenza, igihe cyaje gushika aza mu wundi mwanya aza kumva ijwi, wa mutunzi w'igifu we, mbega ko muri iri joro uza kunyaga ubugingo bwawe, none ibyo wahitikiranije bizoba ivyande. Nuko rero abantu benshi baragerageza kurondera ibyo mu isi, bavuga ko vyomara inyota, bavuga ko vyomara inzara, ariko ingorane hano yavuze ngo birayoka. Rero ibyo ntimubikorere kuko birayoka, akanya gato birashobora kuyoka. Nukuvuga ngo kuyoka, ijambo kuyoka nukuvuga ngo ni ibintu vyari biri ahantu, hanyuma mu kanya waza kuraba ugasanga nta bikihari kandi utazi uko byagiye. Imana itugirire neza. Rero kubw'ibyo ntidukorere ngo ibiyoka, ngo ariko ngo dukorere ibihaza. Ibihaza nabyo ninde? Nukurondera Yesu Kristo, akaba ari waduhaza
ubugingo bwacu bukishima. Nyiri ijambo ry'Imana tugomba dusenga Imana, wewe ryoba rifise icyo rikwibukije, nawe wumve ko igigira ikimazi ari ukuraba Yesu no kwizera amajambo yiwe, kuko umwizera inzuzi z'amazi y'ubugingo zizotemba muri we. Amen. Amen. Nuko ingo ku mazi amara inyota, mugure murye mudatanze amahera, mureke kugura ibidahaza. Ibidahaza navyo nivyo mu isi abantu babandanya kwirukira. Woshobora kubyirukira, ariko umenye ikigira ikimazi nuko worondera Yesu akaguha amazi amara inyota. Na wa Musamariya aravuga ngo impa ku mazi, amaze kumusigurira aravuga ngo mpa kuri ayo mazi uvuga, kugira ngo nanje sinzosubire kuza kurondera amazi ngaha kwiriba, sinzosubire kuza kwiriba, kuko kugenda kwiriba navyo bimufata umwanya. Amazi ayakenera mu gitondo araza kuyarondera, imvura yoba iriko iragwa araza kuyarondera, hoba hari ubunyerere, hoba hari umuyaga araza kuyarondera, hoba hari uzuba runini araza kuyarondera, hari abavoma kure. Avuga ati rero aramutse ayo mazi avuga y'ubugingo, ibyo byose sinosubira kuza kurondera amazi hano. Noba nkize rya zuba ryo kuduga kwa ku musozi, noba nkize ya mvura mporanzamwo bwa bunyerere, kuko nzanwa ngaha mu bunyerere kuri iri riba no kuyakenera amazi. Imana yacu tugirire neza. Ariko amazi Yesu aguha n'amazi amara inyota, n'amazi atazotuma wongera kugira icyifuzo kibindi, n'amazi azotuma ubugingo bwawe bwishima, n'amazi azotuma bunezerererwa umuvyibuho. Ingo ku mazi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Amen. 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 Ingo ku mazi amara inyota. Dusenga Imana. Niwaba uriho tugiye gusengana, hanyuma ukaba uriho uvuga uti jewe byari byarangoye ko ndonka amazi, byari byangoye, narahushije inzira ituma injana kurondera amazi y'ubugingo. None rero ndayibukijwe, none rero ndafashe umwanzuro, ngire dusenge, hanyuma uraza gufuka amahuri kubwo kwizera kwawe no kwizera kwanje kukuvukamye. Imana iragukorera igitangaza, Imana irakugirira neza. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Wizere gusa, nta kindi usabwa, no kwizera gusa ko Yesu agushoboza, ko Yesu ashoboye byose, ko Yesu afise byose, ko Yesu aguhagije. Dusenga Imana. Mwami Imana nyene ingabo, se umwami wacu Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe uyu mwanya, turashimye kubw'ijambo ryawe. Mana yacu waganirije abantu ba mbere, hanyuma natwe ridushitse ku uyu mwanya ngo ridufashe, rifashe abantu iki gihe, abagabo, abagore, inkumi, imisore, kugira ngo ribafashe. Mwami Imana ndakwinginze kugira ngo iri jambo Mana ripenye mu mitima y'ubwoko bwawe, kandi rishinga imizi. Mana ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, kandi riba impamba n'urwego izoshitsa abantu bawe mu ijuru. Ndakwinginze Mana iri jambo rikomeze riba kadodo ku rugi rw'umutima, rihamagara abantu bawe kuza ku mazi amara inyota badatanze amahera canke ibiguzi, kuko abandi benshi bagerageza kurondera gutanga amahera, kurondera amahera yo gutanga kubidahaza, ariko wowe uravuga ngo amahera utayafise uze, kandi abafise amahera nimuze mugure. Nuko mujye kuri jewe, hanyuma nukuvuga ngo amahera nukuyitanga, nugutanga umubiri, nukuyitanga kuri wewe Yesu, nukuyitanga, nukuza wese, nugutanga umutima wabo kuri wewe ukawakira, maze ukongera ukawusafisha ivy'inyota yo mwisi. Urakoze Mwami Yesu, bananya kubana natwe no kutugirira neza. Aba bantu bagire neza, biseye ko
bagomba amazi amara inyota avuye kuri wewe, ndakwinginze uhereye umwanya bakivyizera ivyo Mana, n'ivyifuzo vyabo bisubizwe kubwo kwifuza ko byose ubishoboye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Murakoze cyane, Imana ibahezagire abo twari kumwe muri aka kanya gatoya, twita gatoya, hanyuma kubw'ivyo Imana ibahezagire kuri iki y'amajambo twibukanije. Imana ibahezagire, ibagire neza, hanyuma nuko turabikebanuye, nuko musigara amahoro, muramutse n'abandi bose hose mu ngo zanyu, mubaramutse, mubifurize kugura amazi, kuza ku mazi badatanze amahera, mubifurize kumenya ko hariho amazi ariho abantu bashobora kugura badatanze amahera, bashobora kwakira, bashobora kunywa amata, bashobora kunywa badatanze amahera. Nuko Imana yacu ibagire neza, muyabashire abadashoboye kugirirwa ibakwe ryo kubana natwe kuri uyu mugoroba. Imana yacu ihabwe icubahiro, Imana yacu ibagirire neza, amen. Amen. Ingo ku mazi amara inyota ni jambo dushikirizwe na Revera Pasiteri wacu kuri uno mugoroba. Ingo ku mazi amara inyota ni jambo dushikirijwe na Pasiteri wacu kuri uno mugoroba. Twizere yuko washoboye gutahura ijambo amazi amara inyota icarico. Ijambo amazi amara inyota ahava. Amazi amara inyota yatubwiye yuko ari Yesu Kristo, kandi yatubwiye yuko ibintu byose turondera by'isi ari ibyo kugira ngo tujye tunywe, ariko bidashobora kutumara inyota. Inyota rero imazwa na Yesu Kristo. Akaba yadusomeye imirongo iva muri Bibiliya, akaba yasomye muri Yesaya 55 ku murongo wa mbere. Ndibaza ufite Bibiliya na wewe urashobora kuhasubiramwo. Yongera arasoma kuri Yohana 7:37 gushika ku murongo wa 38. Yongera araherukira muri Matayo 5 ku murongo wa 6. Nkuko musanzwe mubizi, Imana iravuga yuko, Bibiliya iravuga yuko isi izakugwaho, ibiri mu isi byose bizokugwaho, amazi yose ari mu isi azohinduka umucafu, ariko ijambo ry'Imana rizokwamaho ibihe bidashira. Ubwo rero naho nahawe na jewe kurondera amazi amara inyota ariyo Yesu Kristo. Turagushimira wewe washoboye kugira share kuri Facebook live, eka no wewe udukurikirana ku channel yacu ya Kwizera 90 TV kuri YouTube. Turagushimira cyane wewe wagize share kugira ngo ubutumwa bushike kuri benshi. Bandanya ugira share kuri Facebook kugira ngo utashoboye kuronka akanya ko kubana natwe muri uyu mwanya ashobore kuza gusubiramwo kino kiganiro, aho ashobora kuronkera umwanya. Katugushimire wewe wigoye ukabana natwe. Ubwo Kwizera 90 TV turabasezeye naho ubutaha. Haya mango mugire ibihe byiza, murakoze.